Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru ya televiziyo Renaissance. Ingingo nkuru ziyagize. Abakenyezi b'intwari bibagiwe niko igitabo ca Christine Ntahe giheruka gushirwa mu Kirundi citiriwe. Ico gitabo citwa Elle, un hommage aux oubliés, gishira habona ubutwari bw'abakenyezi mu bihe bidasanzwe. Inyigisho mu vy'ukugorora umubiri n'amagufa ari vyo kinezitherapy zahawe ku baganga 26 bo mu bitaro bitandukanye by'u Burundi zarasozerewe ku munsi wa gatatu. Urwandiko rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike vyandikiye leta ya Tanzania asaba ko agateka k'impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu ko kubahirizwa. Idonido yano makuru ni Mukanyisase. Aya makuru tuyahereye kubijanye n'ubuzima bw'impunzi. Leta ya Tanzania itegerezwa kubahiriza agateka k'impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu. Ivyo bisabwa n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Ayo mashirahamwe akaba yarandikiye urwandiko ubutegetsi bwa leta ya Tanzania babasaba ngo babone amagorwa impunzi z'abarundi zirimwo mu gihugu ca Tanzania. Baranasaba kandi ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'impunzi HCR gufasha kugira umutekano w'izo mpunzi wubahirizwe. Ingingo nyamukuru z'ubwo rwandiko na Marie-Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ziragowe, zaraburijwe no kudandaza canke kugira ico bakoze kugira ngo binjize ikintu co bafasha. Mbere n'abagore bibungenze ntibarekuriwe gufashwa n'ishirahamwe ryitwa Médecins Sans Frontières. Usanga rero abatari bake bihebura bakicwa n'agahinda mbere bagateba bakaniyahura. Umuntu aribaza igituma leta ya Tanzania ireka abo bakozi bo mwiperereza n'abajejwe umutekano mu Burundi bakaza muri ico gihugu bagashika aho impunzi ziri atagikozwe na kimwe kugira ngo bakingire izo mpunzi. Kuri izo mvo rero twasavye leta ya Tanzania ngo ifate ingingo zose zishoboka kugira ngo impunzi z'abarundi zikingirwe. Yongere ireke impunzi zishaka kwigira ahandi zigende ko Tanzania itagishaka kuzifasha. Turanasaba na wa muryango w'umwe bwa Afrika y'ubuseruko canke ubumwe bwa Afrika ariyo Union Africaine ngo babirabire hafi ivyo bintu babikurikirane barabe ko Tanzania itariko irarenga amategeko mpuzamakungu bose biyemeje. Turanasaba kandi ishirahamwe mpuzamakungu rirabe ivy'impunzi gucungera ingene impunzi z'abarundi bari muri Tanzania bakingiwe kandi barabe ko bafashwa nuko bahabwa ibikenewe vyose kugira ngo ntibabeho ukutariko ngo bame bashaka kuguma bagenda bahunga badashika. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu abaganga 26 bakorera mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu bararonkejwe impamya bushobozi inyuma yo gukarisha ubwenge mu vyerekeye kugorora umubiri n'amagufa by'abantu ari vyo kinezitherapy. Ivyo vyigwa bikaba vyatunganijwe n'ibitaro vy'abasirikare byo mu Kamenge bifashijwe na kaminuza Samuel Beke yo muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mariko Nimburanira arongoye ibitaro vy'abasirikare byo mu Kamenge akabashimishwa n'ingene ivyigwa vyakurikiranywe neza. Tumukurikire. Ibitaro by'abasirikare bisanzwe bikora birategekanya kukarihiriza ubwenge abakozi bavyo. Muri no misi rero twarategekanije igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge abakozi bakora mu gisata cyo kugorora abantu arico bita kinezitherapy. Ni igikorwa tutashimye yuko kwigisha abakozi bacu gusa, twashimye yuko twogisangira n'abakozi basanzwe bakora muri ico gisata cyo kugorora abantu bo mu bindi bitaro, haba ivyo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, haba n'ibitaro bimwe bimwe vyo hagati mu gihugu. Uno munsi rero wari umunsi wo gusozera ico gikorwa c'inyigisho gihejeje kurangurwa ngaha. Mwabonye yuko twatanze amasertifika. Ico gikorwa cagenze neza, abaje gukurikirana izo nyigisho barazikurikiranye neza kandi turibaza yuko baronse ubumenyi buhagije kugira ngo bashobore kuzobandanya
batunganiriza abanyagihugu babitura haba kuri bino bitaro vyacu haba no kuri ivyo bitaro bindi vyaturungikiye abo bahinga baje gukurikirana izi nyigisho. Abaronse inyigisho bashika 26 harimwo abo ngaha kuri bino bitaro vyacu, abo mu bitaro vyaha mu gisagara ca Bujumbura n'ibitaro vyo hagati mu gihugu. Hariho ibitaro vya Kiganda, ibitaro vy'Ingozi n'ibitaro vyo mu Cibitoke. Bose hamwe ni 26 bakurikiranye izo nyigisho kandi birirwa bariga, ntibataha akaruhuko bagafatira ngaha, baheza ku mugoroba zari nyigisho zihimbaye kandi twabona yuko bakurikirana bavyitayeho cyane. Ni ikintu rero dushimira na leta y'ubumwe za Amerika zadufashije kugira ngo dushobore gutunganya iki gikorwa. Ku munsi wa gatatu heze niho hugururwa icese ihayanishwa gurishwa rigira gatatu y'ibihingurigwa mu Burundi. Ibikorwa bikaba byatangujwe na Gaston Sindimwo, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko umwimbu wagenze neza mu gihugu cose kubera Burundi busigaye buhingura ifumbire kwirikira. Uno munsi tukaba turi kuri no hayanishwa gurishwa rigira gatatu, aho leta yiyemeje yuko ku mwaka izoza iragira ihanishwa nk'iri kugira ngo abanyamitahe baronke akanya ko kwerekana ibyo bakora mu gihugu cyacu Burundi. Hariho amashami menshi yashinzwe, hariho inganda nyinshi zashinzwe, hariho abanyamitahe bifuza kuza gushinga izindi nganda. Nibaza yuko Burundi ari igihugu mu bihugu byo kwisi imbere byorohereza abanyamitahe, akanakanye keza ko gushimira abanyamitahe bakoze neza. Hariho ihinguriro rikora umwavu, kuko umwavu niwo uduha n'ibi byose dukora. Umwavu niwo utuma ari icayi, ari ikawa, eka ari ivyimburwa byose bigenda neza. Uno mwaka leta y'u Burundi ikabona yuko umwimbu wagenze neza cyane gose mu gihugu cyacu Burundi kubera uyu mwavu washizweho, kandi aho batabije uwo mwavu twasanze hunguka inshuro zibiri aho mwavu wundi wahora. Tugasaba yuko mu mwaka uza nk'aya manga bazoba habonetse abanyamitahe bashobora guhingura umwavu uva mu mazu mu bikoresho dushobora gukoresha atangorane. Tubandanye ano makuru tuvuga ibijanye n'imico kama. Igitabo citwa Abakenyezi b'intwari bibagiwe cashizwe ku mugaragaro. Canditswe n'umupfasoni Christine Ntahe mu rurimi rw'igifaransa, gishirwa mu Kirundi bifashijwemwo n'ikigo c'abafaransa mu Burundi. Uwo mupfasoni yashize ahabona abapfasoni babaye intwari mu gufashanya, bamwe bari mu makambi y'impunzi, abandi basigaye mu mitumba. Dukwirikire Christine Ntahe. Twagitanze mu gifaransa, ubu mu Kirundi tugize imisi tuja hagati mu gihugu, twemerewe na leta biciye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, tukagenda ahantu tugahura n'ugwaruka, tugahura n'abagabo, tugahura n'abashingana, tugahura n'abakenyezi, tukabibaha mu Kirundi. Ubu rero bariko barabidushikiriza ku mugaragaro, bamenyesha abantu ko ari bo babidufashije. Ico gitabo kiraba bose kuko kiraba amahoro, kiraba gusubiza hamwe kw'abarundi. Ego abakenyezi barakoze ubwoko bwose, mwarabibonye abatwakazi, abahutukazi, abatuzikazi. Ubwo rero tugira tuti umuntu wese ahari, na cane cane imbere y'aya matora no mu matora n'inyuma y'amatora, nukuri amahoro, umuntu wese azohagararira amahoro ahabaye. Gushigikirana kwaramyeho kuva kera cane, nukuvuga yuko umukenyezi yaba ari umukene mugabo akababana n'undi muntu, umukenyezi wundi ashaka nko kuja ku rubanza, yo yacaja kumutira impuzu akamuha. Kandi si n'impuzu gusa, urose abashitsi utarose udafite ivyo kubazimana, uwundi yacagira ati ntabara ndarose abashitsi, agacamo amubegera utwabazimana. Umunyu kwa ruko barahana, amazi barahana, ibintu byose barahana. Aba bakenyezi rero muri iki gitabo nivyo bakubitira kuko bari barabanye imbere yo gutatana, bari barabanye. Nico gituma uzubabona bava ku mitumba baja mu masite, abandi bava mu masite baja ku mitumba kuronderana.
umushingamateka atavuga rumwe na leta akaba n'umuririmbyi Robert Changulanyi batazira Bobi Wine yafashe ingingo yo guhangana na Yoweri Museveni mu matora yo mu mwaka wa 2021. Mu ijambo ryiwe avuga ko kw'izina ry'abanyagihugu mu Uganda azohangana n'umukuru w'igihugu mu matora abaye mukuri no mu bwisanzure. Avuga ko Ubuganda bwari buhari imbere y'uko haza intwaro ya gahotoro kandi buzohaguma n'inyuma y'iyo ntwaro. Mu majambo yiwe yahereye ko yerekanye neza ko Abaganda ari bo gihugu, ko ari bo kazoza, eka mbere ko ari bo mpinduka bipfuza. Bobi Wine avuga ko azi neza ko azohura n'inzitizi zitari nke muri uko guhangana na Museveni. Aha niho amakuru y'uyu munsi agarukiye, tukaba tubashimiye ko mwayakurikiranye naho ubutaha.